Imana muhezagire nagomba mvuge rya zina. Amen. Umurongozi wa program ariko ngomba nongere ku ikindi kintu. Ibikorane by'abajene batandukanye n'ibikorane by'abamama. Ibikorane by'abajene batandukanye n'ibikorane by'abapapa. Bya papa byo urumva nta byinshi no bivugako. Ibikorane by'abajene nibikorane biteza kubamwo ubuzima mu buryo bwose. Amen. Haleluya. Uyu munsi tugomba twugurure twateguye byinshi byo kugusaza kubw'ubwiza bw'Imana. Ibikorane byaje kugira ngo hari passage ngoma ndayivuge mu gihagaze magatoya abacamanza 15 ngoma ndayivuge iyo ntiri mu nyigisho ndafite inyigisho nateguye mugabo nshaka attitude nshaka kugira muri no misi nimba woshobora kurata ikijuru ryateguye sinibaza ko imbere bizokorohera ariko nkuko yabivuze hariho une génération dukeneye guhagurutsa muri mwebwe hariho type y'abantu dukeneye guhagurutsa kuvyura muri mwebwe magatoya abacamanza 15 turesoma duhagaze hama kandi muze muzanaho mwandika do ari gikorane cyo gwaruka hazoba hari amadeba nibiki mugabo hazoba harimo vyinshi wokenera kugira ngo ushobore gutahura ico vy'ukuri Imana igushakira. Amen. Maze igihe gihise hageze mu igenya ry'ingano Samusoni asubira iyo umugore ari ajanye agasuguru k'impene aravuga ati hinge nje ku iyo umugore wanje ari haruguru ariko sebukwe ntiyamukundira kujayo. Sebukwe ntiyamukundira kujayo. Aramubwira aterega nagira ngo waramwase gose nico catumye ndamuha umwe muri bagenzi bawe. Mbega murumunawe siwe anamurusha ubwiza enda mujane mu gishingo ciwe. Samusoni arababwira atubuho nta kizombako kuvy'abafilisitiya ninaramuka ndabagiriye nabi. Nta kizombako abafilisitiya ninaramuka ndabagiriye nabi. Umviriza. Nuko Samusoni aragenda afata imbwebwe 300. Afata imbwebwe 300. Ahambira ivyatsi byo gukongereza k'umuriro. Araheza yatoye ivyatsi vyumye pana bibisi ivyatsi biza gufata umuriro vyoroshe. Mbira umuntu ivyatsi biza gufata umuriro vyoroshe. Mumbarire kandi ivyatsi biza gufata umuriro vyoroshe. Operation tugiye kubamwo muri Ablaze Youth Conference muri kino gihe nuko tuba ivyatsi bishobora gufata umuriro vyoroshe, inkwi zishobora gufata umuriro vyoroshe, kubera ko hamwe n'ivyo niho ukwihora kwacu ku mwansi w'Imana kuzogira insiguro ikomeye mu buzima bwiwe. Umviriza? Araheza izo mbwebwe azitumberanya imirizo. Agenda abohera ivyo vyatsi ku murizo ibiri. Ku mirizo ibiri. Amaze kudomeka ivyo vyatsi. Shira karongo hano hantu amaze kudomeka ivyo vyatsi. Azirekurira mu mirima y'ingano. Oya shaka bavuga ati amaze kudomeka ivyatsi. Amaze kudomeka ivyatsi. Mpera tushumura hano ndimubwira uti twaje kugira ngo batudomeke muri no conference. Uti kandi nditeze gufata umuriro. Surakana mwumvira uti twaje kugira ngo dushobore kudomekwa. Operation ihari muri no someni operation kudomeka ubuzima bw'umujene muri kino kibanza kuko hariho vengeance ijuru igiye gukorera Satani. Amaze kudomeka ivyo vyatsi hari abantu baje muri kino kibanza Imana niyaheza kubadomeka iragiye kubarungika. Haleluya.
mu mirima y'abafilisitiya. Imirima y'abafilisitiya ari kuvuga ngo ni vya bindi abapagani bamaze gufata kari vyabo, ni vya bindi bamaze gufata ingingo yuko ivyo nta buzoyi bakoreramwo, ni bafise ijambo rya nyuma. Ico tugiye gukora muri nonjwe, turagiye kudomekwa nk'izi mbwebwe, turungikwe muri iyo mirima yabo. Kandi raba kino kintu bavuze ngo cyari igihe iyi mirima yeze. Siko mureka aranyumva, cyari igihe iyi mirima yeze, si igihe bari bakitera. Mu yandi majambo, ivyo bagiye gukora, bagiye kubikora mu gikorwa giheze cyuzuye, cyaheze gutunganywa. Iki ndaza kugaruka ko mu mwanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amaze kudomeka ivyo vyatsi, azirekura mu mirima y'ingano z'abafilisitiya. Uwo muriro, vuga ngo uwo muriro ugenda uratongora kuva ku mikama itekeye no ku ngano zihagaze gushitsa no ku mirima y'imyelayo. Gatandatu, maze abafilisitiya barabaza bati ninde yakoze ivyo? Ikiranga munyumvize neza, ikizotwa ko byukuri ino conference yarenshije nuko bazosigara barabaza ninde yakoze ivyo, ninde yacumye abanyabyaha bihana, byari yarase ko bihana, ninde yacumye hagaruka ivyizigiro mu muryango vyari vyaranse. Ngo barabazanya bati ninde yakoze ivyo? Bati ni Samusoni umuke wa munyatimuna, kuko yamwatse umugore wiwe akamusingira uti nuko afise baca baraduga uwo mugore bamuturirana na se. Ivyo ni vyabo kumenya. Jewe vyanje nibijanye n'ivyatsi byiteze gufata umuriro, nibijanye n'umuriro ugiye gutongora, nibijanye no kwihora kw'Imana yaje. Urasi tuko turavuga réveil n'igihe Imana yihora ariko ikoresheje ishengero ryayo. Siko ari umuntu ariko aranyumva. Haleluya, haleluya. Iyo tuko turavuga réveil n'igihe Imana yivanja, n'igihe Imana ikora ivyo yavuze kizokora, kandi kabikorana munyumvize neza umwete n'ishaka, nkaho atawundi mwanya wundi ifise. Mwani majambo ivyo yokoze mu myanya itandukanye ikabikorera rimwe. Rero nashaka ndagusengera imbere ko twumva ijambo ry'Imana. Uhagaze fata ko kwa mugenzi wawe, ndashaka ube ivyatsi vyiteze gufata umuriro muri no conference. Haleluya. Uzosiba azoba yasabwe, utazofata umuriro azoba yasabwe. Bwira umuntu ati ntugasabwe mu izina rya Yesu. Uti mubakwiye gusabwa we nturimwo. Ivizuru ryaguteguriye atana kimwe kivuyemo byose bizoba umugabane wawe. Haleluya, haleluya. Unamisa amaso unyemere gatoya. Let's start speaking in tongues a little bit. Reka tangure dufate akanya dusenge muri mutamenyekana. Abadasenga mu ruzimi mutamenyekana sange abatavuga muri mutamenyekana, call upon the name of Jesus. Just vuga izina rya Yesu. Ndashaka umupianiste aduge hano kuko ndakene kuba ivyatsi vyiteguye gufata umuriro. Uyu munsi nta kindi cyanzanye, uyu munsi nazanywe na impartation, nazanywe no kubandukiza, nazanywe no kubategura, nazanywe no kubaduza mu kindi kibanza kindi, nazanywe no kubaha kwitega ikizuru ryateguriye ubuzima bwanyu. Kuko hamwe vyokwanga kuri mwebwe sinibaza ko kubandi bizokoroha. Uri generation iri special, uri generation Imana yibikiye, uri mu masigari y'ijuru ryisiriye ku ruhande kubw'ibihe bidasanzwe by'ikanguro vyavuzwe guhera kera. Zamuna amazu yamutangure gusenga. Marasopatakatesh. Zamuna ijwi ryawe gato. Ndakeneye kumva abantu vy'ukuri basenga ivyatsi vyiteze gufata umuriro. Ijambo ablaze ni ijambo risigura ngo on fire. Nibizanye n'umuriro, nibizanye no kwaka, nibizanye no kutobeka. Sare posataya.
zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Hari abantu bagiye gukurwa mu kibanza kimwe. Urazi ivy'Imana biri ku ngezo, biri ku madimension, biri ku levels. Hari urwego udashobora kwakiramwo ibikomeye ijuru ryateguye. Hari ahantu utaragera. Shaka ndakubwira ko ino conference iraza kukwimura, iraza kugira aho igukuye, iraza kumaka ibihe bishasha hejuru y'ubuzima bwanyu. Ndashaka usenge nk'umuntu agiye kuba ivyasi bigiye gufata umuriro. Umuntu agiye korohera Imana kutomeka. Umuntu agiye korohera Imana kwakira amavuta yo kuzura ivyapfuye. Resobataya Rosokatenambos Prekatabadas Vria Sobate. Ubwiza bw'Imana buri hano. Ubuntu bw'Imana buri hano. Ubushobozi bw'Imana buri hano. Bimenyekane kari kigihe nyene Imana ateguye gusubiza mu ndumane umwansi wayo ikoresheje ubuzima bwawe. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Abantu biteguye gufata umuriro n'abantu bagiye kudesida muri kino kibanza yuko ivyabo bidashobora kuma biri uko vyari biri mbere. Impinduka ziteza gufata ikibanza, ibidasa biteza gufata ikibanza. Ni wewe waje kugira ngo ufate umuriro. This is Ablaze Youth Conference. Urunganwe rutandukanye n'urundi. Imisoro n'inkumi itandukanye n'iyindi. Abantu bafise ibyo bariko bararota, bafise ibyo bariko barabona, ariko abafise muri kino kibanza Imana igiye kutomeka. Ni babandi bagiye kunyagira Imana iminyago, ni babandi bagiye kuzicura indogo bazari zisiritse. Nimba bari muri kino kibanza agomba kumva amajwi yabo. Reya makasa vreko setaya masatata kotos serekote pekaya. Utimana nditeze gufata umuriro, nditeze gufata umuriro, nditeze gufata umuriro, nditeze gufata umuriro, nditeze gufata umuriro. Nditeze gufata umuriro. Shakure kuri uwo muntu wari ufashe utangure gusenga uri kurakoma amashyi. Ntituraheze gusenga. Shaka usenga uri kurakoma amashyi. Amashyi yawazana isengesho ryawe. Amashyi yawazana isengesho ryawe. Keep praying, keep praying, keep praying. Keep praying in Jesus' name. Keep praying. Keep praying. Keep praying. Bandanya. Uri kurakoma ayo mashyi. Uri kurasenga, uri kurakoma ayo mashyi, uri kurafata umuriro, uri kurakoma ayo mashyi, uri kuratomekwa, uri kurakoma ayo mashyi, uri kuravuga amabanga, uri kurakoma ayo mashyi, uri kurabona amayerekwa, uri kurakoma ayo mashyi, uri kubona ivyinshi, uri kurakoma ayo mashyi. Yamakatezova. Uri kuriyubaka mu kwizera kwawe kwera. Uri kurubaka mu kwizera kwawe kwera. Ikitatumiwe cyose muri wewe
kiragiye gusohoka mu izina rya Yesu. Ikitahawe ikaza muri wowe kiragiye kukurekura mu izina rya Yesu. Sharabasekete rekuposomabata rezoprotofakata rebasandarabatekesa zondorobosendebrekeseke varabasondarabakata sepromatakabosa. Ivyari vyarasinziriye bivyuke, ivyari vyarasinziriye bikanguke, ivyari vyaragiye kure yawe bigaruke. Ivyari vyari bagiranywe bigaruke, bigaruke bisubire itoto, bigaruke bisubire itoto, bigaruke bisubire itoto mu izina rya Yesu. Ivyari vyari bagiranywe let them come alive, come alive. Turi mu ibaraza ryo hejuru aho amabanga yahishuriwe, aho mpwemu Imana yadomekeye ishengero. Nta yindi porogaramu dufise muri ino ndwi, nuko mpwemu Imana kudomeka, nuko mpwemu Imana kudomeka. Bandanya suri koma amashi yawe uri kurasenga. Rekebesovosos prikasapates sobreketakados maresepos. Urakoze mpwemu yera. Tumwongere andi mashiyani menshi n'imhondo, ayandi mashiyani menshi n'imhondo. Abasagaje ku musozi wera w'Imana amasi menshi n'imhondo. Abiteze kudomeka muri kino kibanza amasi n'imhondo nyinshi. Ivyatsi vyaje vyiteze gufata umuriro amasi n'imhondo nyinshi. Hallelujah. Mashaka kuvyagira karadabosh sede gregebosh marababa sede kedesh. Hallelujah, hallelujah. Uyu munsi nagiye kuvugana na bamwe bari mu masigarira ibihumbi ndwi Imana yibikiye. Mbwira umuntu n'undi ati uri mu bihumbi ndwi Imana yibikiye. Uyu munsi umuvuge na langage prophétique, unyumvirize uri mu mpwemu, biraza kugufasha cyane kutahura no kumva neza n'igiki Imana ishaka ko umenya muri no minsi Imana yaduhaye. Eliya harageze igihe arabwira Imana ngo nije nsigaye jenyene. Mbwa Imana ambwira si we wenyene, hariho abandi ibihumbi ndwi nibikiye, hariho abandi ibihumbi ndwi batigeze bakora ivyo abandi bakoze. Hari abandi ibihumbi ndwi nisigarije batigeze bakogwa ko n'ivyakoze kubiki gihe, batigeze banywa ku mwambiro w'iki gihe. Hariho ibihumbi ndwi nisigarije bafise wa mutima witeguye kwitanga nk'ikimazi kugira ngo ubuzima bwa benshi bukire. Imana mubwira hariho abandi ibihumbi ndwi nibikiye. Uyu munsi ngiye kuvuga n'ivyo bihumbi ndwi Imana yibikiye. Haleluya. Ntibiri mu vyo nateguye ko ndafise message nateguye. Magato yo werigisha kabiri umurongo wa mbere. Kabashata bose. Aha. Umusomyi afashe gusoma tujane.
nimuvugirize inzamba isiyoni. nimuvugirize inzamba isiyoni. Inzamba bayikoresha mu kwanonsa ibihe bishasha bije. Inzamba kandi barayikoresha mu kwanonsa ibihe by'intambara. Imana ikavuga ngo nimuvugirize inzamba isiyoni. Hari ikintu kigomba kibe isiyoni. Iyi ni inzamba. Ablaze Youth Conference, iyi ni inzamba tugiye gusona. Mbabwire, ikanguro sezo. Ejo se trop tard. Ikanguro n'uyu munsi. Ejo ni kera. Muriko murava muri kino kibanza. Muvugirize inzamba isiyoni. Raba kino kintu. Muvugirize induru ku musozi wanje. Iyo ndikurabwira ntimuvuze induru, nimukome amasi. Ibi biri prophetic. Ibi nibigwanishwa bikoreshwa mu ntambara y'ibijanye n'ivy'imhemu. Muriko muranyumva? Muvugirize induru ku musozi wanje we. Ababa mu gihugu bose bagira iki? Bahinda agashitsi. Kuko wa munsi woraho uje, hari ibimenyetso vyanonsa umunsi woraho. Hari ibimenyetso vyanonsa ibihe bisase hejuru y'ishengero. Hariho ibimenyetso vyanonsa ko hariho shift, hariho ukuduzwa, hariho guhindurirwa ibihe, hariho kwimugwa, hariho kuvanwa ahantu kajanwa ahandi, hariho urundi rugezo rundi ruriko ruratangwa. Haleluya. Uyu munsi ndashaka unyumvirize muri buno buryo. Ino ndwi izanye izo no kwita the spiritual shift. Ukuduzwa cyangwa ukunguruzwa ko mu buryo bw'imhemu. Munyumvirize neza. Hariho urugezo utaruriko udashobora gutahura Imana ikiravugana nawe. Nicyo gituma byarishwe Yohana 4 ku murongo wa 1 ku murongo wa 2 ngo numva ryazwi ryavugana nanje rimeze nk'inzamba rimbwira ngo duga uze hano. Yari yaduze mugabo yasabwe kandi gusura kuduga. Turiko turavuga ascension no kuduga. Hari urugezo uriko ibiti turiko turavuga ari imigani kuri wewe, ari bitizo kuri wewe. Mugabo iyo waduze Imana ivuga rimwe ugacumera nka Dawidi ukumva kabiri. Haleluya. 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 Ngo ababa mu gihugu cyose bagira iki? Bahinda agashitsi. Kubera iki? Ivyo Imana igiye gukora. Ivyo Imana igiye kudukoresha. Hari uguhinda agashitsi kugiye kuba. Kubera iki? Ico wewe na jewe Imana igiye kudukoresha amasigariye ibihumbi ndwi Imana yishiriye ku ruhande kubw'icubahiro cyayo. Amen. Amen. Bo ibisida biza kuko numva umengo umusasura nkabasarisha mu bijanye n'imhemu y'abana b'inkuba, ariko ivyo sivyo byanzanye uyu munsi. Bonne ligue. Baravyibagiye. Abo hejuru bo bongira sinzi niho mucihana. Bonne ligue. Mbwira umuntu ati bonne gisigo ngo abana b'inkuba. Ndashaka kuva amen y'aba bonne ligue muri kino kibanza. Yes. Haleluya. Reka twigire mu nyigisho yacu. Abaheburayo igice cya 10. Ngomba mvugane namwe ibintu bitatu ukeneye kugira ngo ube urunganwe gwami gihe cyose ruri mu muriro wikangura. Nababwiye tuvuze ablaze. Ablaze mu gicongereza sigura ngo being on fire. Irindi sinonimi ivuga ngo the burning fire, umuriro uguma uri kuraka. Mwene majambo igicaniro icaka. Amen. Sukwaka ukazima oya. Nuguhora uri kuraka. Mirimo ati nuguhora uri kuraka. Nuguhora uri kuradomekwa. Na ukongera ukadomeka. Uwadomeswe aradomeka. Mirimo ati uwadomeswe aradomeka. Haleluya. Ma umurongo w'indwi. Abera 10 umurongo w'indwi baravuga ngo mpera ko ndavuga nehe ndaje. Mpera ko ndavuga nehe ndaje. Mbwira muti turaje. Mpera ko ndavuga ndaje. Ablaze Youth Conference tugiye twese kwitaba umuhamagaro wo kuza kugira ngo ashitse akore acishiriza muri twebwe icyo yagambiriye kera kuzokora acishiriza muri twebwe. Mpera ko ndavuga. Then I said, look, I have come.
ndaje nzanywe no gukora ivyo ugomba. Nzanywe no gukora ivyo ugomba. Urazi uyu munsi turiko turabona ibihande bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu bipfuye, amasengero apfuye, amaministeri apfuye, indoto zipfuye. Ni kubera ko umviriza ugwaruka rwacu utaruteguye ukungene goguma rugwaruka ruguma ruko ruraka igihe cyose. Womengo hari igihe cyo kwaka n'igihe atari cyo kwaka. Kwaka ni igihe cyose. As long as akiri mirima y'Abafilisitiya y'ingano, tubiza kwama igihe cyose turiko turagira iki, turatomeka iyo mirima. Mpera ko ndavuga ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ivyo ugomba. Vyarateguwe. Intambuko ya mbere y'ukwama igihe cyose uri mu muriro, nyumviriza neza, nuko ubwa mbere na mbere umenya neza impamvu yawe yatumye uvuka. Kuko ntupfuye kuvuka gutyo nyene. Imana ntiyabonye uri umuntu adakenewe ikirafa kumuzana kugira ngo upfe kubaho. Nico gituma umugisha wa mbere ukomeye inyuma y'ukwizera umwami Yesu nukumenya navukiye iki. The self discovery, kumenya impamvu yawe waje. Urakene kwama mu muriro, menya impamvu wavutse kubw'impamvu. Ndaje nkuko byanditswe mu muzingo w'igitabo, ndaje nkuko wabiteguye, ndaje impamvu navutse nuko naje gukora ibyanyanditswe ko kera. Wavukiye igucibona nk'abaza utazi impamvu yawe yo kuvuka, ntushobora kubona neza. Abantu Imana ikoreza mu kwama igihe cyose bariko baradomeka amageneration n'abantu bashobora kubona neza. They can see clearly. Hallelujah. Nta bifungu biri ku maso yabo. Uyu munsi ni muraba kungene ugwaruka rwacu rugugwa. Ni muraba kungene uyu munsi ugwaruka rwacu uravuga ruba manipire, rubeshwa. Abanyepolitike baraza bakaruhurura kubera iki? Ntirushobora kubona neza akazoza kawe. Biragoye ko umuntu ashobora kuza kumanipira uzi neza icuri. Raba ingene ama entreprise, raba kungene ama secte satanique, ama société secrète uyu munsi ariko aratwiba abajene. Ngo baratanga ama opportunité, ngo yikora nk'ama bourse yo hanze, umuntu akagenda mu vyatazi, kumbe agiye munsi y'umutamana wa Satani wa Antikristo. Kubera ko ntashobora kubona neza kazoza kiwiwe, ntazi so yavukiye. Ngira umuntu ati inondwe nindwi kumenya neza nimba utari bwabimenye ico waje gukora hano muri nose. Ndaje nkuko byanditswe mu muzingo w'igitabo. Buri muntu wese arafise igitabo mu ijuru kivuga amateka yiwe n'umunsi wose ugize ubuzima bwiwe atanu murabaho. Dawidi yaranse avuga ngo mu gitabo cyawe handitswe iminsi y'ukubaho kwanje atanumwe urabaho. Vyageze gute Imana yandika mu gitabo cyayo ibizanye no kubaho kwacu tutarabaho? Umuntu wese aza gukora ikintu, umuntu wese aza gukora ikintu kirama, munyumvise neza, abafisha akeneye gushikako. Iyi microphone ifise nayiguriye Kampala. Uyuguriye muri karto ikintu cyambere ushikirako nagatabo kavuga ibijanye n'amakarakteristike yayo, amapropriete yayo, ukungene imeze, isitandukaniye ko n'izindi. Iyi marke yayo iratandukanye n'andi marke yandi. Bakubwira ukungene ikora, ukungene uyikoreza. Ikintu cyose ukeneye kuyasa byose barabikubwira. Kubera ko umuntu yayikoze arabizi neza ko abiza kubanza kwandika ikizomenyesha abantu kungene iso yakoze gikora, iso gishoboye gukora. Imbere yuko tuza ngaha hariho kataloge mu ijuru y'umuntu wese muri kino kibanza. Nico gituma nta numwe afise fingerprint nk'iyundi, nta muntu numwe asa nimusake mu muri abavrejimo cyangwa abavrejimel, nta numwe ameze nk'umwe. Urisa ufise ADN spirituel wisangije. Wavukiye
nike kintu wopfira muri buno buzima utaramenya impamvu yukubaho kwa nico tumushobora gutanga ubuzima bw'iwawe nturashobora wowe ubwawe nyene kumenya impamvu yawe kubaho hano muri nose. Yesu ntiyigeze ahunga gusora guhunga igihe bari bazi kumufata kuko yari abishoboye mbwa yari abizi neza ko ivyo nivyo byari byaranditswe ivyo byari byarateguwe. Harabaza ati mushaka nde ntihagire wo mugirira nabi mushaka nde ashaka Yesu umunyana ntibari banamunzi aravuga ati njewe akibivuga basubiza umugongo inyuma bikubitasa inshuro 3 zose niwe yabihaye kubera iki arazi byanditswe kuri we. Inyuma yaho Pilato ariko aramudedaguza haramwitegereza haramasi none vyakwera ibi bari kubavuga cyangwa barakubeshera wowe uri umwami w'abayuda higeze adidinganya andi hose nta nakimwe yigeze yishura mwavuze ati kubwiyo mpamvu naravutse for this cause I was born nigi cyatumye uvuka utazi cyatumye uvuka uzokwa migetso uri kuraherekeza abandi uzokwa migetso uri kuraba manipule n'abandi ndazi cyo nkeneye mu buzima ndaco navuke nta numwe yoza kubimpinduza nushake unzanira ubwene bw'igihugu sinzi cyarico ndazi wo ndi bunshaka kumhindura ukondi ivyo kubimenya nco komashana babwira ukumweretse biza kuba grave muri mwebwe kikagumayo haro bamwe baheruka babizi mbwa wundi mwanya bikibagirana kubera ubukena aciyemo kubera crise aciyemo ati shapotra aho ngeze ikintu cyose bunzanira no gikora ahantu hose bondungika no haja ntuzi impamvu wavutse umbabarire. Abimana iteguye gukoresha n'abantu bazi neza ni bande baje hano muri no si gukora iki. Urazi hari igihe badufata nkaho umengo ntidukomeye neza mu mutwe narose mu opportunity meshe kuja mu mahanga mbwa nabwiye nta mahanga si Imana yampamagariye je Imana yampamagariye iki gihugu nzoyajamo nzoja kubafasha mugabo aha ni Imana ingomba ngo ntubona ngo baragukorofye mu mutwe ariko nta munezero fise nko kubona narashoboye kumenya neza impamvu yanje kubaho kuko iyo iri kutuma n'abandi benshi bamenya impamvu yabo yukubaho kandi bakabera umugisha abantu benshi. Umwarambye ati iyi ngingo n'umuntu Imana kujije yashize hejuru afata ingingo zikomeye cyane kuvyerekana n'ubuzima bw'abantu arambwira ngo kubera ko wanyigishije iki niki ibi bintu sigenda bikora uku nuku. Wow, icoma uyu munsi ab'Imana izotwara yabivuze umurongozi wa gahunda aho uzoba uri ukaba business ati ahandi nduma ambassadeur w'ijuru nduma ambassadeur ubwami bw'Imana ego nivyo ndazi kukeneye umushahara mugabo umushahara sio kiza imbere ikiza imbere nukunezereza umutima w'Imana yawe. Umwanya munini ndawumara ndiko nkora amadelivrance araza arambwira yahembwa amamiliyoni menshi muri organisation internationale mbwa arambwira ati misi yose ukwezi kwa magushika ndi muri découvert atayo mfise nta nkwira pourtant ahembwa nk'incuro nka 50 ugeranyije imishahara y'abandi bantu y'ikintu uravyumva iyo ageze guhembwa ngumenga umwana yabimenye aca gwara hari impanuka iciba hacaza kibazo kiza gutwara ubwo buryo amafaranga yakwiye kuza imbere ikwiye kuza imbere nukumenya neza nibiki vyanditswe mu muzingo w'igitabo kubikwerekeye ivyo nivyo biguha kumenya neza uriwe. Haleluya. Urazi uyu munsi ndashaka kumena igihute iyo abantu bakironka imvo bahagarara ko zo kukubuza uburenganzira bw'iwawe ntuburagera neza mu kibanza Imana guhamagariyemo cyo kuganza kwawe. Ndashaka kumena ico gihute iyo basura kuba ngo igituma adashobora nakarorero kuronka aka kazi ni kubera iki hari ahantu taburagira babashatse kubwira ngo uracakeneye gukura uracakeneye gukomera uracakeneye kugira iki kintu ukoze hariho urugezo ugerako amarembo yawe akama yuguruye
bagishobora kukwima umukobwa wabo, bagishobora kuronka amahezo bavansa, hari ahantu utaburagera. Ego rimwe arakantu nkako kigeze kumbako, mugasa n'umuhema arambwira turawe igituma bibaye nikora ko hari ahantu utaragera. Genda ivyo manzu bireke, ntuzo no kuja gusubira kugira ama reclamation kugira wewe genda ubandanye ukomera hamuzo ugaruke. Hari aho twagiye mu nyumvirize neza baranka kutwugururira ngo twugaye, mugabo hari ahandi ikindi gihe twagiye bugaye barondera impamvu batwugururira. Muriko muranyumva? Ablaze Youth Conference umve iraje kuba challenginga yuko abantu bataronka, ubiriza kuba mu kibanza aho hari umwanya baba gishobora guhazuka imbere y'uwawe, uteza kurenga ahantu aho buri muntu wese akwifuza mu buzima bwiwe. Hari igihe umuntu aba arimo cyo kwinginga akinginga kugira ngo amukore iciza, hari n'igihe umuntu ageramo ayo n'amariyalite y'ubu buzima aribo bakwinginga ngo bagukorere ibyiza. Haleluya, haleluya. Muriko murishano ndavuga, muriko murishano ndavuga. Nimba mwadepoje muri bangahe dose yabayishikiriye muri interview avuga ati umviriza nubwo atavyishuye neza ati genda muravye niwe entreprise yacu ikeneye, kubera iki uri kura degaja ikintu. Muriko muranyumva? No, iyi niyo myaka yanyu yo kwidemarka. Muri muti iki ni cyo gihe cyacu cyo kwidemarka. Haleluya. Kandi murabe kino kintu nta numwe Imana yimye amahirwe yo gukomera, na mahitamo y'umuntu gukomera canke kudakomera, kuko imbuto ituma tuba bakomeye yaramaze kubiga muri twebwe. Tukwiye kwitaba umuhamagaro, ndaje nkuko byanditswe mu singo bw'itabo, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. We urinde, baraje murati urinde. Jewe ndi umuhungu avuka ku Musaga, papa avuka Imwaro, so ndiko ndavuga we urinde. We urinde bisobanuye ngo uri nyishu ikibazo kihe mwisi, uri nyishu umutwaro uyuhe mwisi, uri vyizigiro ibihe mu runganwe rw'iwawe. Urinde utashaka kubona icyo ushobora gukorera abantu badashoboye kwikorera. Genda wimbugo burugera kure yaha abantu baba kugeza aho hantu hageze. Muriko muranyumva? Kuko byose bitekeye ahantu ndabasarishe gabasha, byose bitekeye ahantu. Urabona Samson amajambo twatanguriyeko abonye kungene bamugire nabati ubu rero ibaze umuntu umwe twa tubona kera ama filme ya barambo tukibaza ngo baratubesha, mugabo nibazwa babaye inspire naye makuru muri Bibiliya. Rambo niwe yashobora canke anoshoze niyo yashobora gutera ikambi wenyene akayishira hasi ngo hera mgene batubesha. None usi Samson ntiyateye igihugu cyose ari wenyene atani kigwanijwe afise. Wazi umuntu ashobora guchallenginga igihugu ari wenyene. Ndabasarishe gatoya, Bibiliya ambwira ngo nuko umwami w'Abasiriya avuga ati no, uyu muntu ajana amakuru yacu mu Bisirayeli ninde aje kuvuga amabanga yacu. Ati mwami ntagire ugira nabi muri kiriya gihugu dukeneye kugirira nabi, kiriya gihugu dukeneye gutera, barafise akagabo kagufi k'ubuhanza. Umva nico wiyumviriye munsi y'igitanda kaba kabibonye. Umwami ati sa ushatse kuvuga yuko ivyacu byose abizi. Ati nibi nyene turiko turavugira ngaha yamaze kubimenya. Raba kino kintu mubwiza kuba abajene munyumvize neza basura gutera ikibazo igihugu bakongera bakabera inyishu igihugu. Nivyaheze birivuga ngo ivyanditswe ku Bisirayeli vyandikiwe twebwe kugira ngo bitubere ikigwa, bitubere akarorero.
Elisa yarapfuye mugabo Elisa ntibapfuye. Siko muri Elisa yarapfuye ariko ba Elisa ntibapfuye. Umwami ati no, uwo muntu utegura igitero mugende. Shaka usura kumva akiri muri nose y'abazima. Bagiye nta gisirikare afise kiboneka. Mugabo arazi kafise igisirikare kitaboneka. Gikomeye kifise ingabo nyinshi kurusha itoza kumutera cyoco ngaha muri nose. Gehaza ati databuja. Eraba ingabo z'Abasiriya. Harabati barondera twebwe. Ati n'amahoro. Ati sa duhunge njahe. Abati ngoma ndagusengere amaso yawe yuguruke. Umenye abari mu ruhande rwacu. Maze Elisa arasenga ati ndakwingiza muhumure amaso ara ikibazo ufise nukubona ikibazo ufise system wizemwo y'amasuri oya sigihugu vukamwo oya mu byo ufise muri jewe ntawe ushaka kubinkuramo ndumwe azokwama konvenka isi yose ku Burundi Imana itabwibagiye. Badukote mediocre ko ntaco bitwaye. Natwe turiko turakora ivyo teza gukora. Hari gihe iki gihugu azoba ari igihugu cifuzwa. Muriko muranyumva? Ivyo ntushobora kubinkuramo. Nico gituma umviriza ayo mahanga na ya papa tuzoyajamwo nkuduga imuyinga n'ingozi tugaruke. Ariko munyumvirise neza. Igihugu cy'amasezerano niki? La terre promise naha. Bagiye kugaruka naha bizova ikanguro naha rizova. Narivuze ivyishwe bishasha by'ubuzima naha bizova. Numva amen mese neza. Haleluya. Uboniki urinde. Abatumana muhumura amaso arabe. Suka amaso yiwe yari yarahumye mugabo ntiyabona neza. Nico nita problème ya réglage. Vuga ngo réglage. Mubone neza mbira ngo shobore kubona neza. Bivuga ngo basa amaso ariko ntibabona, basa amatwi ariko ntibumva. Ubuza kubona neza. Gehazi ntiyari karabona neza. Nukuraho ahumura amaso y'uwo musore ikintu kirangyohera. Ntavuze ngo ahumura amaso y'uwo mugabo. Yahumuye amaso yanyu. Kuba umujeni nico gihe cyo guhumurwa amaso neza. Sura mbiri umuntu harimo ati iki gihe nyene uri mu nico gihe cyo guhumurwa. Bavuze neza. Amaso. Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore. Ntavuze ngo amaso y'uwo mugabo. Amaso y'uwo musore. Abajene muri nga amaso yanyu ahumuke. Mwihwese ivyizu ryateguriye ubuzima bwanyu. Amasura adashobora kubereka, abakome badashobora kubigisha, ata muntu numwe yashobora kugira ico abikozeko, ariko muhemu w'Imana gusa, muri muhemu w'Imana gusa. Muva amen imeze neza. Haleluya. Igihe Imana itangura kumumura amaso ikacishe mu gatoye agakuru. Hari ibintu byinshi bitari bwatungane mu buzima bw'iwanje. Muga Imana impumura amaso ntangura kubona neza. Rimwe Imana irambwira ngo ndagomba ugende muri restaurant ya mbere nga ibujumbura. Kuko hari ibintu nkeneye kuvuganira nawe aho hantu. Sinari ko ari ahantu Imana ishaka kwegizija ngo ugende kugira ngo ushobore kuyumva neza. Shisa aho hantu Imana irambwira ngo unamura amaso yawe uri abantu bagukikuje. Ndaharomaro nk'amanationalité 4 canke 5 yari aho hantu. Abafaransa, Abanyamerika, aba West, urumva nyene amanationalité atandukanye. Imana irambwira ati kuvubu utangure kwibona nk'umugisha w'amahanga. Utangure kwibona ko amahanga ataca kurushije. Muriko muranyumva? Ico gihe wanashaka kugira ngo nshobore kuja aho hantu sije nitwaye. Imana akoresheje umuntu anjanayo. Muriko muranyumva? Hari inyungu zo kubona neza ngene bandaba. Wama wibaza ngo misi yose ngo nibizo bivuye mu mufuko wiwawe. No, hari ivyo Imana ikora mu mifuko yawe bikaza gukora ingene bandaba. Hari
imana izotigitisha, haraba imana izokwirukangisha, haraba imana izoraza amajoro, haraba imana izotuma baruha ku bwawe. Bona neza gusa, bona neza, bona neza. Bona neza. Urabona mana nta dote ngira, abafisa ayo madote bazoyakuzanira, wepfa kubona neza gusa. Haleluya. Bunane hari ivyo ufise uviriza imana yahishije amaso yawe, hari ivyo ufise mu bubiko butaboneka, hari ivyo ufise ahatabone. Reka kwitwara uri kugendeshwa n'ivyo ubona. Bona neza. Ababona neza barazi ko hari ivyo bafise vyabo mugabo biri ahahishijwe, biri ahanyegejwe. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Tugiye kwinjira mu gihe aho oyivereka ndabireke tuvuga hanyuma nukuraho ahumura amaso y'uwo musore uti ndagiye guhumuka mu izina rya Yesu. Abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikije nde? Elisa. Apana bikikije Gehazi, bikikije nde? Elisa. Yumvire Elisa no mu isezerano rya kera. Yesu avuze ngo mavya yawe n'umugore nta numwe aruta Yohana umubatizi, ariko umuto mu bwami bw'Imana aruta Yohana. Vyumvikana ko wewe uraruta Elisa. Yumvire Elisa afise ingabo z'abamarayika n'amafarasi n'imikogote vy'umuriro bimukikuje. Wewe bimeze gute? Wewe bimeze gute? Ufata ingingo mbi kubera ko wenyene ubwawe waramaze kwicira urubanza. Uyu munsi garuka. Ablaze Youth Conference niyo kukugarukana. Ubiriza mana ndabivuga mpera tusha umuntu mbwira ati nturi wo gutera ikigongo abantu. Haleluya. Suraka mbwira ati uri wo kurongora aho abantu baca. Urumva uyu muntu ariko arabikubwira ntafise background ikomeye. Iyo abana ari umwana wa ministre mwavuga ati reka sha wori ivugisha so wawe yari ministre yize hanze. Imana ishime kuri ko arababwira n'utarafise amahigwe n'amaki yo mutuma ari ikintu yoshobora gukora hano muri ino isi zosigara imwibukirako. Iyo ndabitegeze sinabona uko mwe mwibona. Oya. Mbona abo ijuru ryari rikeneye, mbona abo isi ikeneye, abo nibo ndiko ndabona. Haleluya. Umugabo umwe niwe yateje ikibazo igihugu cyose. Ivyari vyugariye ku mwami. Kuyo hari igihe umugenerale umwe aragwaye imibembe, Namani. Ni Namani? Hambwa ati nubwo agwaye imibembe iwacu hari uvugishwa n'Imana yoshobora kumukiza iyo mibembe. Ikibazo mu isi kidashobora gutoregwa umuti, hari umugabo umwe yarafise umuti wacu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko yandikira umwami wa Abisirayeli ati ndakurunkiye umugenerale wanje bimeze kunuku umunkirize. Umwami ngo asoma ico cyeta avuga ati akasagashereshanya gitanamura kw'impunzi ati aba bantu bagondera icyo badukurako imvo yo gutuma batugirira nabi. Jewe mbaye Imana. Ariko ndakunye ijambo ry'Imana avuga ngo Elisa yumva amakuru y'uko umwami yitanamuriye kw'impuzu. Elisa atuma ku mwami ati gituma uri kurarira ni kubera ko ivyo bintu si ivy'iwawe. Ico kibazo wewe nta bushobozi bwo gukemura. Ico kibazo ni jewe Imana yazanye mu isi kugira ngo nshobore kugikemura. Mundungikire. Nta mpamvu yuko bitanamura kw'impuzu. Maze bazomenya ko mu Bisirayeli hariho uvugishwa n'Imana. Ndasenga Imana ngo mu muryango wawe baze bamenye ko hariho umuvugishwa n'Imana. Imana yabarungikiye numva nani yani muri icyo kibanza. Umugabo umwe rimwe ngo haza abasore bamwitegereje kandi akagabo kagufya ku buhanza, baragatuka ngo ubusa bw'ubuhanza. Ese arabiteza ate mubwiye jewe ti idubu zibatantamure mu nzira uko nyene yabivuze byagenze uko nyene bakigenda to avuze byacize itegeko idubu ziraba
gutantamura. Raba kino kintu arakebuka abonye abavuma mu izina ry'Uhoraho nuko haca ibikoko bibiri vy'idubu zingore kare bavuze umusore ahumuka amaso. Ubu ni bande bagiye gutantamura abansi b'Imana. Eba abantu burya bavuga yuko intambwe ihiga cyane si intambwe y'ingabo, ni intambwe y'ingore. Burya ingore niyo muhizikazi. Bigasubwa ngo iryo hanga ntiriryama ritanyoye amaraso y'abishwe, ngo rimeze nk'intambwe y'ingore ibaduka. Nuko muranyumva na hano Imana akoje indubu z'ingore zivuye zitabagura abahungu 40 n'abangahe na babiri muri bo. Yapfuye kuvuga gusa la création, ivy'Imana aremye vyumva itegeko ryiwe. Alleluia. Urinde wewe, urashobora kubona neza wewe. Icya kabiri nihute, inyuma yo kumenya wowe ico wavukiye, icya kabiri ubwirizwa gukora canke gushyirako ingufu n'umwete wawe niki kintu cyo kwiyubaka. Indani muri uraza abantu benshi barinvestisa mu bintu byinshi bitandukanye, ariko uvuriza bajene ikinisho gihe cyanyu cyo kwinvestisa muri mwebwe. Investisa mu kumenya ivyo abandi batazi, investisa mu gusenga uko abandi badasenga. Nimuratangura kugira imyitwariko myinshi, kujana abana ku vaccine, gwerekeza umugore agiye kuvyara, uravyumva kuza kuri amalwayi n'ibindi. Muracafise umwanya wo kwiyubaka, muracafise umwanya wo kwinvestisa muri mwebwe kugira ngo ejo muze muhagarishe. Rimwe Imana yambwira kera hezigi ati amwe no guhagarika imbere y'abakomeye n'igiki ubabwira. Imana yakirangije kungene ndevanse ibihe nirukanga imbere y'ibihe. Wowe urindiriye ko uzotanga interview kuma televiziyo no kuma radio akomeye, uhageze oya byitegurira umwanya. Mu bintu nkunda ndakunda kwiraba mu cirori, kuri ko isirore kima kugira iki kwiyantrena. Ubutumwa rimwe na rimwe ndababwira maze kuvuga mu kiyo ndiko ndiraba ibi byose ngo ni haleluya nkabigira mu kiyo ndi jenyene. Ibi ngo ya ibi ayo marepeso ndagira ndi jenyene. Muri ko muranyumva hari gihe muhora mpagarara bikizwa ko ndiko ndishura mu Congereza abariko barambaza umurundi w'igitangaza ariko nkabona nyenze kumdishura ndibona aho hantu kandi umunsi umwe bizoba mu izina rya Yesu. Rimwe hari umujoni igeze kumbwira indoto arazigiye tutaratangura n'ishengero, ambwira ukungene ngo yigeze kubona ngo abantu benshi bavuye ari ku misozi ngo bariko baraza ngo amera nk'uko ngo habaye akaguma mu gihugu ngo amateleviziyo ngo azaraza ngo ni muze murabo uwo muntu ngo yatumye ibintu bihinduka mu Burundi ngo bacabona ngo uwo muntu ngo ni jewe. Na urafise indoto z'ibisazi nawe kuko uviriza Imana uzomenya neza ko indoto yavuye ku Mana ubona ibintu binini kuruta wewe. Igeze usubona ibintu bingana nawe cyangwa biri munsi yawe, ivyo zivyavuye izo si indoto zivuye ku Mana, ivyo ni ivyifuzo. Indoto ivuye ku Mana ikubwira ibintu kubyo nawe uvyiyumvira bati oya cyane basiko nagwaye mu mutwe ibi vyo bawo. Maria abwiwe ati ugiye gusama inda y'umwana umwe ati ntati ubushobozi bwa Imana zo gutera igitutu. Yabanje arate Zakariya wewe yaciye abikiragi ati uzosubira kuvuga uwo mwana avutse kubera iki yanse kwizera ivyo abwiwe. Alleluia. Uriko ukora iki kugira ngo ube utandukanye n'abandi? Birangira muri kino gihe nyene ubwo turashoboye tugiye gukora ibitangaza mbwa nta nakimwe bariko barakora. Ntazi kuvuga igifaransa neza, ntazi kuvuga icongereza, umunota umwe mushaka gukora ibikomeye genda wiyigisha urafise umwanya.
umwanya urashariho muriko muranyumva ngo ngurumva ngo cenga umunsi ngo nagiye kuba hanze nutaje kubayo naho tworindira ngo se tuvuge icongereza tugeze mu mahanga aho hoho umwanya uzo waturenganye tukivugira hanyene tukakivuga kirimo amakosa ntaco bitwaye hari umunsi uzokivuga neza mame nimeseza byo kibanza nari mfise umugenzi mugabo arafise indoto z'ibisaza ati jega apote nivyo sinage satani yaransavye mu buto bwanje ati siniga amashuri ati mugabo je mu bantu bazovuga igifaransa neza muri nonse je nzoba ndimo ati kandi nzorongora umugore yize nubwo jewe ntize yaragarukiye mu wa 4 primaire naho nyene yarasimbye uwundi ya vyase mu wa mbere cyasimbira mu wa 4 iyo turi kumwe akimeza kuvuga igifaransa twaratwenga nkuko muri ko muratwenga rimwe aravuga ngo hewe ngo nabonye ngo mama naka ngo ari imbere ngo naje nari ku moto ngo ndamenya ngo nyene ngo plaque yiwe ngo ndiyumvira ngo ndamudeplacer umuga ngo yoca mbona mga kameme twumvisha ashaka kuvuga kini gagenda muri boucherie ashitse ati ni sawa ati shaka viande déchirée munyuma chabona abantu barabanye mu maso atashaka VH donc viande hache rimwe turiko turemeza kuvuga mu zindi ndimi ambira ati sigurira ngo mavuga ubutumwa mu Giswahili nawe ubushire mu Kirundi ati bwa ndavanga n'icongereza nkabanzi ko nta congereza yize uravuga icongereza wokuye he turiko turavuga ngo ngumviriza ngo ndakubwira mwene data ngo ivyo bintu ngurimwo ngo shiraho huru stop biranga sanga natweze ngo genda wicare wewe nturi kurumva ivyo ndavuga huru stop mu misi hese twaravuganye ari mu Bufaransa arambwira ngo Kevin ça va c'est comment au Burundi indoto ziwe zarambaye umubiri ntuhagarike kurota ntuhagarike kwiyubaka bagutwenge hari umunsi abagutwenze bazoba bariko baragutanga akakarorero bazoba bariko barakoresha akarorero k'ivy'iwawe bazoba bariko barahagarara kuvyo haleluya yumva kico gihe twamutwenze uyu munsi aba mu gihugu cy'Ubufaransa ubu no naje ubu no mushikira ndigengesera mu kuvuga igifaransa ariko miko ko aravuga ngo ndamudeplacer cyane Haleluya iyubake ngoma ndangirize kuri iki umwanya uranjanye maintain the move gumizaho umuvuduko wawe kuja imbere gumizaho umuvuduko wawe ngira umuntu ari ati gumizaho umuvuduko wawe kuja imbere Haleluya nakunze ino ntuza ino muntu afise ikinga urazi ikinga kugira ngo rije imbere nukugira iki nukukanyaga ubuzima bwa ntuzobe incitegerezo abandi utari kuragira iki urakora ikintu kigutuma uje imbere numva amen meze neza maintain the move iyo uhagaritse gukanyaga ikinga rica rihagarara gaca ritemba ikinga reka gutemba ryari igihe ubandanya ukanyaga igihe ubandanya ukanyaga plus ukanyaga plus ikinga gihuta plus ikinga rihagarara plus ikinga rikomeza amen meze muri kino kibanza nuhagarike ivyo watanguye gukora komeza gusenga bandanya gukorera Imana bandanya kuvyuka amajoro bandanya kwisonzesa komeza kuvuga ubutumwa bandanya maintain the move haleluya gumizaho umuvuduko wawe kuja imbere Paul akavuga ngo sinibira ko maze gwifata ngo ariko ico nkora nibagira ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere aho ni Imana dushaka ngo ndasiganwa ndiko ndasiganirwa
sifise umwanya munini, oya ndiko ndasiga. Ndarota igihe kimwe twicarana nkumva ndiko ndakwiga ko ibintu byose uriko uraba mu buzima bw'iwawe. That's one of my dream. Hallelujah. Kuchalenjinga abakomeye. Uravyemerewe. Birakunda, birashoboka. Kimwe cyo nashaka kubabwira kandi ahejeje. This is prophetic. Imana yambwiye ngo abo mu runganwe rwawe ivyo nene nateguye kuzobakoresha mu gihe kiri imbere kirekire, nzogabanya umwanya ndabizane imbere mu mwanya batari biteze. Waruzi ko n'imiburiburi bizoshika mu myaka 5, ubibone mu kwezi, mu mezi 5, ubibone mu mwaka n'amezi 5. Muri ko muranywa muri kiro kibanza, ntiwibaze ngo mbabwire mu gihe cya kera hari imyaka umuntu abanza gushikako kugira ngo atangure kwizerwa ku mabanga aya canke ariye. Mugabo muri kino gihe cyacu hari ibintu bitagiye kurindira imyaka. Siriko amareka ava muri ko kibanza. Yosefu ntibarindiriye ngo abanze asese imvi. Yosefu yabaye premier ministre ku myaka 30. Imyaka 30. Donc mwene majambo general muruta. Imyaka 30 yariko aratwara igihugu cambere gikomeye kwisi. Imyaka ingahe? 30. Imyaka ingahe? 30. Dawudi ntiyabaye umwami amaze guse yabaye umwami mu myaka y'ubusore, mu myaka nyene ikiri mikeya. Ntibigutangaze ejo uvumbuye ikintu ukiri muto utarasesa imvi ngo yatunze hakiri kare. Ego niryo sezerano dufise twebwe abiki gihe. Nisho gituma kuguma uri kuritevya wizunguruka ko wibaza ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, uri kora tugirana mbiri muratireka kutugira nabi. Komera vuba, reka kutugira nabi. Tera imbere vuba, tureka kutugira nabi. Mena umushika hakiri kare, ureke kutugira nabi. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Abandi bafise ivyo barindiriye, twebwe sico gihe turimo. Iki ni kimwe Imana iriko irashaka kubwira abo runo rungano. Ndafise umugambi wo kubakoresha mukiri bato. Reka kwisuzugura nka Gideon, haguruka uko inkomezi zawe ntuvuge ngo urubango nzo mu milliardaire ngo namara gukwiza imyaka 50. Urashaka kuba mu milliardaire ku myaka 20. Urashaka kuba mu milliardaire ku myaka 20. Amen. Message muri kino kibanza. Rota binini. Kandi ari kubera ko nabakiro kintu. Atari kubera ko ari bavita gute iragi ibisigi. Bitanguranye na wewe. Nevuze bitanguranye nawe. Wowe bikora gusa shira mu ngiro. Ijambo ry'Imana ko ravuga. Maintain the move. Hallelujah. Buri muntu wese narababwiye. Kugira ngo dushobore gukwega. Urabona abarundi n'abarundikazi turi mu bwoko bw'ibinebwe. Dushaka ko ibintu vyikora bakaduhamagara bahishije. Ati ngo mufungure vyahiye biri ku meza. Ivyo biza guhinduka. To maintain the move biragusaba gukora birushirije uko abandi bariko barakora. Biragusaba kugira inyifata itandukanye y'abandi bafise. Biragusaba kutibaza yuko hari abandi bizovako biteza kukomoka kuri biteza kuva kuri wewe. Niwe uzobwiza kuba inkomoko yavyo. Bipfuye kuri wewe bipfuye n'ahandi. Wifate ko niwe vyizigiro vya nyuma Imana isigaranye muri kino gihe. Ico ukora ugikore nk'umukenyi ariko arakina mu mwanya wa prolongation kandi yatsinze bamutsinze akeneye gugombora hanyuma agatsinda agatwara igikombe. Mwibone muri ubwo buryo.